gusozera urugendo rwiwe mu ntara ya Rumonge, umukuru w'inama nkenguzamateka yarifadikanije n'abakristo bo mu ishengero rya Pentecote ry'Imugara muri komine n'intara ya Rumonge mu guhimbaza umunsi mukuru wa Pentecote kwigenekerezo rya 5 Ruheshi. Akaba yaraherekejwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Rumonge, buramatari w'iyo ntara n'abajejwe intwaro muri iyo ntara nyene. Mwijambo yashikirije abakristo b'iryo shengero, yabanje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Pentecote, aca bamenyesha ko uhuriranye n'ukwezi ko gukunda no kuzirikana igihugu cacu. Yaciye asaba abarundi gukundana no kubaka Burundi bwiza. Kuno munsi mukuru mwiza wa Pentecote, aho twibuka umwami Yesu atungikira isezerano, agashitsa isezerano, kuko ni Imana itazi kubesha. Haleluya. Yasezeranye arashitse. Amen. Agisezera bigishwa arababwira ngo mugende murindire, nzobarungikira umwiza. Mu Yerusalemu harabaha uyo mwiza. Rero no munsi aho duhimbaza twibuka, nagomba by'ukuri nifuriza abarundi bene wacu umunsi mukuru mwiza wa Pentecote wo kuronka mpwemu yera abe mu mitima yacu, aganze imitima y'abarundi. Mpwemu yera aduhe by'ukuri ubwenge buva ku Mana, na cyane cyane ko kuno kwezi twibuka umunsi mukuru mwiza wa Pentecote uhuriranye n'ukwezi ko kwibuka ibyo gukunda igihugu, kuzirikana no gukunda igihugu. Twarazwe na sogokuru Petero Nkurunziza. Rero by'ukuri dusabe mpwemu yera aduhe umutima wo gukunda igihugu cyacu, tugikunde, tucyubake. Igihugu ni cyacu, twubake, tugihe amaboko n'umutima, tucyubake gise neza, kuko iryo tongo Imana yaduhaye, sivyo? Abisirayeli yabahaye amatongo, natwe nk'abarundi Imana yaduhaye itongo ry'u Burundi kugira ngo ribe iby'iwacu, turyegukire, turirime, turibungabunge, turyubake rise neza. Rero kuno munsi by'ukuri dusabe mpwemu w'Imana ashoboze abarundi aduhe uwo mutima n'inkomezi zo kubaka kino gihugu cacu, tucubake neza kugira ngo nitwataha Imana ikatubaza tubega cyangwa nabahaye mwagitunganije gute, tuze dutangira raporo nziza. Kandi gukunda igihugu bisaba yuko nk'abarundi dukundana hagati yacu, kuko nitwavuga ngo dukunda igihugu hanyuma bene cyo twankane, ni ngombwa ngo twebwe nk'abarundi tumere nk'abavukana, dukundane. Hariho amabi yagiye aradushika muri kino gihugu, dusabe mpwemu w'Imana aduhe gutsinda kagiye karabuka igihugu cyacu cy'u Burundi, twubake Uburundi bwiza, Uburundi bushasha, aho abana bacu bazosigaramo bazavuga ati by'ukuri ba papa bacu, ba mama bacu basize baturaze igihugu ciza cy'amata n'ubuki nk'uko basokuruza babivuga. Mu nyigisho yashikirije abitavye ayo masengesho, yashimikiye ku bijanye no guhunga icaha kugira ngo bazoje mwijuru. Ati umwe wese ahari akore ibigororotse, barongogwe na mpwemu w'Imana, basome kandi bakunde ijambo ry'Imana, basenge kugira ngo ntibaje mu mosha mabi. Bibagoye naho bemere guca bugufi, basaba imbabazi Imana. Yasozereye avuga ko bokora kugira bazoronke iherezo ryiza, kuko ari wo mugisha usomba iyindi yose. Mu nyuma y'ayo masengesho, nyene iteka Emmanuel Sinzohagera yaragendeye ikibanza kiriko cubakwamwo urushengero rushasha gushengero Pentecote ry'Imugara. Urwo rushengero rukaba rufise ivyumba vyinshi bizokorerwamwo n'ibisata bitandukanye vyago. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yaremeye no kuzoterera mu bikorwa vyo kubaka urwo rushengero. Mu gukengurukira nyene iteka Emmanuel Sinzohagera ingene yabateye iteka mu kubagendera, abakristo b'iryo shengero baramugabiye utuganuke dutandukanye tugizwe n'ivyimbugwa.